Ntivyoroshe guhitamo no kwemeza yuko naka ariwe muririmbyi wa mbere canke ariwe mutambyi wa mbere akomeye ku isi, na cane cane yuko buri mutambyi wese aba afise ubuhinga yisangije, aba afise ibyo akora abandi batoshobora, aba afise ibyo yashitseko, aba afise ukuntu abikora, ibi bigaheza bikamutandukanya n'abandi. Ariko kuri iyi nshuro nindakubwira yuko afatwa nk'umwami w'intambo yatamba, nindakubwira yuko afatwa nk'uwa mbere ndetse arongoye abandi ku isi yose, urashobora kwibaza ngo mbega nivyo? Ubundi bivugwa yuko umwuga wo gutamba n'umwuga wo kuririmba ari umwe mu myuga yubashwe cyane kandi ikunzwe, bivanye nuko ikora ahantu hatandukanye, nko mu bijanye n'umuziki, eka no mu bijanye n'amasinema, ibintu bibiri bikunzwe cyane ku isi yose, yaba mu bato n'abakuze. Si ibyo gusa kandi abakora uyu mwuga wo gutamba canke kuririmba barabironkamo amafaranga menshi cyane ashobora kubahindurira amazina, akabahindurira uko bari basanzwe babaho. Akarero keza k'umuntu byakundiye ni Michael Jackson. Uyu mugabo ugutamba byagize uruhare rudasanzwe mu buzima bwiwe, mbere binamushikana ku butunzi bwa baba imiliyoni 500 z'amadolari y'abanyamerika ndetse n'ayarenga, kuko gushika uyu munsi naho yamaze kwitaba Imana, ibikorwa yakoze biracadandazwa. Wamaze kuvyumva no kubitahura, si uwundi ni Michael Joseph Joe Jackson, ariko yamenyekanye cyane nka Michael Jackson. Yavutse ku igenekerezo rya 29 ukwezi k'umunani umwaka w'1958, avukira hitwa Gary ni muri leta ya Indiana muri leta zunze ubumwe za Amerika. Michael Jackson yavukiye mu muryango w'abantu bakunda umuziki ku buryo budasanzwe. Ico gihe umudiho wa rock wari ukunzwe cyane mu gihe cyabo. Niwe yari mutoyi cyane mu mugwi wabo wari wariswe Jackson 5. Yarahuriye ko n'abavukanyi biwe aribo Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson ndetse na Marlon Jackson. Uyu mugwi ukaba urongowe na papa wabo. Uyu mugwi wa Jackson waje gusinya muri lebo itunganya imiziki ya Mon mu mwaka w'1969, bakora indirimbo zirakundwa cyane, harimo indirimbo zitandukanye nka ABC, The Love You Save na I Want You Back n'izindi zitandukanye. Muri ico gihe naho Michael Jackson yari muri Jackson 5, ariko yaca ku ruhande akaririmba indirimbo ziwe ku giti ciwe kandi zigakundwa. Mu mwaka w'1975 muri Jackson 5 harabaye ukutumvikana, hanyuma Mountain Records bayivamo baja muri Epic Records, baca baheba izina rya Jackson 5 baca bitwa Jacksons. Mu ntango y'umwaka w'1980 na mbere yaho gatoyi yatanguye kuririmba ku giti ciwe. Album ya Michael Jackson yitwa Off the Wall yasohotse mu mwaka w'1979, yarakunzwe cyane ku buryo nawe ubwiwe ataravyiteze, eka n'abari bamukikuje ntavyo bari biteze, ariko yarakunzwe cyane gushika yaho agurisha amakopi ashika miliyoni 20 muri ico gihe. Kuri iyi album hariko indirimbo nka Don't Stop Till You Get Enough, nka Rock With You n'izindi zitandukanye. Inyuma y'imyaka 3 gusa mu mwaka w'1983 Michael Jackson yasohoye album yitwa Thriller. Iyi ni album yamushize ku rwego mpuzamakungu kubera yuko yarakunzwe, ikundwa n'abatari muri leta zunze ubumwe za Amerika gusa, ariko isi yose irayikunda kandi irayishimira. Iyi album yagurishijwe kopi zirenga miliyoni 65, bica bimuhesha ibihembo bitandukanye, harimo Grammy Award zishika 8 mu birori byabaye mu mwaka w'1984. Indirimbo nka Billie Jean ndetse na Beat It zari zabaye nka karanga muntu kuri Michael Jackson, ndetse n'intambo yiwe izwi nka Moonwalk byatanguye kuza birerekanwa ku mateleviziyo atandukanye, harimo n'ay'abazungu eka n'ay'abirabura. Mu mwaka w'1984 Michael Jackson yatanguye guhabwa izina ry'umwami w'umudiho wa pop. Inyuma y'umwaka umwe gusa mu mwaka
1985 Michael Jackson afadikanije na Lionel Richie barakoze indirimbo yitwa We Are The World. Iyi ndirimbo yari ifise intumbero yo gutabariza abantu batandukanye kandi benshi bariko bicwa n'inzara ku mugabane wa Afrika. Iyi ndirimbo gushika uyu munsi ikaba igisubirwamo n'abantu batandukanye. Nubwo Michael Jackson yagize amateka akomeye mu muziki, ubuzima bwiwe ntibwakunze kumubera bwiza. Yaramenyekanye cyane mu mudiho wa pop maze mu mwaka w'1980 gushika n'uyu munsi aza mu kibanza ca mbere nk'umuririmbyi wa mbere wamenyekanye cyane ku isi. Uretse gutamba, Michael Jackson yari n'umuririmbyi w'umuhinga cyane, akaba n'umwanditsi w'indirimbo. Uyu mugabo yarakunze kubera icitegererezo abandi baririmbyi na cyane abirabura bari bamaze kumenyekana muri uyu mwuga, mbere benshi bagatangura kuza barigana intambo ziwe zakunzwe n'abatari bakeya. Michael Jackson yakuranye impano zitandukanye harimo gutamba kuva mu bwana bwiwe akiri mutoyi, aho yanabiherewe ibihembo bikomakomeye kandi bitandukanye birimo Guinness World Records zishika kuri 39, ibihembo 15 vya Grammy Award, ibihembo 6 vya Brit, mbere n'ivya Golden Globe. Uyu muririmbyi w'umunyamerika yaje kwitaba Imana ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2009. Ico gihe yari ko arivyukiranya kugira ngo agaruke mu muziki neza na neza. Yamenyekanye mu ntambo nka Moonwalk, Robot Style ndetse n'izindi zitandukanye. Nubwo Michael Jackson yagize amateka menshi kandi adasanzwe mu muziki ndetse no mu ntambo, ubuzima bwiwe ntibwamubereye bwiza habe na gato. Mbere yakunze kugira ibibazo by'amafaranga, hakiyongera ko n'ibibazo by'ubutungane, tutibagiwe n'ibibazo by'amagara yiwe. Mu mwaka w'1993 yaritwariwe mu masentare yagirizwa gufata abana ku nguvu, ariko mu nyuma baza kumvikana n'abariko baramwagiriza. Byaravuzwe yuko yakoze mariage mu ibanga ridasanzwe n'umukobwa wa Elvis Presley witwa Lisa Marie Presley, ariko mu nyuma ngo baza gutandukana inyuma y'imyaka 2 gusa. Mu mwaka w'2003 uyu mugabo Michael Jackson yarasubiriye kuvugwa ko ibijanye n'ibyaha byo gufata abana ku nguvu, aranafungwa, ariko mu nyuma baza kumwambika izera hari mu mwaka w'2005. Muri ico gihe kandi yarafise amadeni menshi kubera ibibazo n'amasentare atandukanye. Michael Jackson yaje kwitaba Imana nkuko narimeje kubikubwira kwigenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2009 i Los Angeles muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri ico gihe yitaba Imana yaramaze iminsi ariko arategura ibiteramo yari yarahaye izina rivuga ngo This Is It. Byabwirizwa kubera mu gisagara ca Londres mu Bwongereza. Inyuma y'amezi 2 amaze kwitaba Imana, harakozwe ibipimo bitandukanye mu ntumbero yo kurondera icatumye urupfu rwiwe rubaho. Baje gusanga zimwe mu mvo nyamukuru zatumye yitaba Imana harimo n'imiti irenze urugero yamufasha gusinzira. Umuganga yamuvura yitwa Conrad Murray yafunzwe mu mwaka w'2011 yagirizwa guha Michael Jackson imiti yanamukwegeye urupfu, nuko arafungwa, ariko nyuma y'imyaka 2 gusa ararekugwa. Michael Jackson yahawe ibihembo bitandukanye mu muziki nkuko nari nabikubwiye, harimo za Grammy Award, BET Award ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Byose hamwe gushika ubu biharurirwa mu bihembo birenga 130. Mu buzima bwe busanzwe Michael Jackson yari umunyamerika wakunda kwinezereza, akaba yaramaze imyaka ishika 40 yose ari kuri stage, ndavuga ari ku rubyiniro, abantu bamubona banezererwa n'intambo ziwe ndetse n'indirimbo ziwe. Kimwe mu bintu byababaza abantu bakunda Michael Jackson, bakunda kuvuga ngo yari umwirabure hanyuma yigira umuzungu. Iba ariko Michael Jackson yavuze yuko atigeze yifuza kwigira ico atari canke kwigira uwo atari. Ibi Michael Jackson yabitangaje inyuma y'aho abantu batandukanye bagiye bamwibasira bavuga yuko atanezerewe kuba umwirabure, ahubwo ngo agashima kwimonora no kwigira umuzungu. Michael Jackson kubera ubuzima bwiwe butari bumeze neza, eka mbere n'amagara yiwe atari yifashe neza, byashitse naho bato yiwe bavuga yuko bahohotewe ku mibiri, mu mitwe no mu mitima na se wabo Joe Jackson. Mu mwaka w'2003 uyu papa wabo yaje kwemera yuko yabakubise bakiri batoyi, ariko yanse ndetse arabyiyamiriza ibyagirije ibivuga yuko ngo yoba yarabahohoteye. Kimwe mu bintu byagoye Jackson cyane nibijanye n'amagara yiwe. Mu mwaka w'1990 byarabonekanye yuko Michael Jackson yari yaramaze gutangura gufata imiti myinshi cyane, na cyane imiti igabanya uburibwe n'ububabare, mbere n'imiti ikomakomeye.
benshi bibajije ku ihinduka ry'urukoba rwa Michael Jackson, ariko mu by'ukuri urukoba rwa Michael Jackson rwari urukoba rw'abirabura mu busore bwiwe canke mu butoyi bwiwe, ariko guhera mu myaka y'1980 ariko arakura habayeho impinduka zidasanzwe, mbere n'ibimenyesha amakuru bitandukanye bitangura kuvuga ngo uyu mugabo ngo ariko arimonora. Abahinga mu bijanye no kuvura indwara z'urukoba harimo umuhinga yitwa Arnold Crane yavuze yuko mu mwaka w'1983 ngo yabonye Michael Jackson afise indwara ya vitiligo. Ni indwara y'ibibarabara aho umuntu usanga w'umwirabure usanga hamwe hamwe ku mubiri hariko ibibarabara umengo ni umuzungu, kuri ibyo bice nyene umengo harababutse. Indwara yaranzwe no kubyimba k'urukoba, eka mbere n'ibara ry'urukoba rigahinduka. Muntu mbere yo kwikura ko ayo mabarabara, Michael Jackson yakoresheje makiyaje y'amabara meza kugira ngo anyegeze ibara ritameze neza ryari ryatewe n'iyo ndwara ya vitiligo. Aya mavuta ariko yaje kumworohereza urukoba cyane ku buryo byasabye yuko azarafata n'iyindi miti itandukanye, yaba iyo kunyobwa eka niyo kwisiga. Nta uramenya ico iyo ndwara ya vitiligo yaturutse ko, ariko impinduka z'umubiri wa Michael Jackson zaramenyekanye cyane. Ibimenyesha amakuru bitandukanye bitangura kumwibasira bavuga yuko uyu mugabo atanezererewe ibara ry'urukoba rw'abirabura. Hariho na bamwe mu bahinga b'Abanyafrika batatinye gutera ibyatsi uko kuntu Michael Jackson bo bavuga ngo yigize, bakamwagiriza yuko naho ari mu birabure ba mbere bateye imbere bagakora n'ibikorwa bidasanzwe, ariko ngo ugwaruka rwinshi ruzoshobora kumurabiraho rugashaka kwigira nk'abazungu kugira ngo bashobore kuronka ikibanza ku mateleviziyo atandukanye. Iba ariko Michael Jackson yarabihakanye, avuga yuko ihinduka ry'urukoba rwiwe byavuye ku ndwara yari yagwaye, gutyo bica bituma umubiri wiwe uhindagurika. Si ibyo gusa bijanye n'umubiri, kuko mu ntango z'umwaka w'1984 umushatsi wa Michael Jackson wabaye nk'uwuturiwe, kuko yavuze yuko yatewe ibisasu bya magnesium flash, ibisasu biturika ku metero 2 gusa uvuye ku mpande z'umutwe wiwe. Ibi byaratumye agira ikibazo, mbere bituma habaho guhungabana k'umushatsi wiwe, gushika yaho hakoreshwa imiti itandukanye, ariko biranka birananirana, gushika yaho Michael Jackson yama yambaye imishatsi kugira ngo ashobore kunyegeza aho hantu havuye umushatsi hari hameze nk'ubuhanza. Ibijanye n'indwara za Michael Jackson byarabandanije gushika naho ashika ku rwego rwo kwama yambaye amapantaro yirabura n'amasokse yera. Ibi byose birafise aho bihuriye n'indwara zaba mu mubiri wiwe imbere eka no mu mubiri inyuma, nk'uko byatangajwe mu bitabo bitandukanye byagiye birandikwa ku buzima bwiwe. Kimwe mu byatangajwe na Dr. Murray mu mwaka w'2013 ubwo yasigura igituma Michael Jackson yama yambaye ipantaro yirabura n'amasokse yera, yavuze yuko kwambara ipantaro yirabura ahanini byava ku ndwara Michael Jackson yari arwaye yo kudashobora kwihangana mu gihe ashaka kuja mu bwiherero, ibyatuma yama yitwararitse kugira ngo ntihagire agasorobo kaboneka. Uyu muganga kandi yanavuze yuko uyu muririmbyi icatuma yama yambaye amasokse yera ngo byaterwa n'indwara yari afise mu birenge byiwe. Iyi ndwara ngo yari yaratumye ibirenge byiwe bimera nk'ibyaboze. Mu gitabo uyu mugabo yashize ahabona mu mwaka w'2016 yise This Is It, yaravuze ati ibirenge bya Michael Jackson byari biriko ibintu bimeze nk'ibihute, byari byarononekaye, nivyo byatuma yambara amasokse yera kubera ko yaramaramazwa cyane n'ukungene byasa. Yabandanije avuga yuko inyuma yo kumurondera umuhinga mu kuvura ibirenge, uwo muganga akaza kumufasha gushika yaho ashobora kugenda atababara, mbere akanatamba atangorane. Uyu muganga yabandanije agira ati nariyumviriye yuko akeneye umuhinga mu kuvura ibirenge. Inyuma y'umunsi umwe avuwe yaranezerewe cyane, ashobora kugenda agatambuka akanatamba atababara atangorane. Nyuma naronde yindi miti yo kugira ngo nshobore gukura ko burundu indwara yari afise, ariko byaje gukunda kandi byaramunezereye. Naramurondereye amavuta yo kumusiga iminsi yose kugira ngo ibirenge byiwe bise neza, nkamukorera massage kugira ngo nkure ko ibyatuma ibirenge byiwe bibonekana nabi. Ikindi kintu kidasanzwe cyamenyekanye kuri Michael Jackson nuko bamwe mu bagenzi biwe bahagufi batangaje yuko ngo yari afise ijwi ryumvikana nk'uko umengo ni ritoyi, ariko mu by'ukuri ahubwo ngo mu by'ukuri yari afise ijwi riremereye cyane. Uwitwa Riza ndetse n'uwitwa David bari abagenzi biwe cyane bahagufi, barigeze kuvuga yuko ngo ijwi ryiwe ryari rinini cyane ku buryo mu mwaka w'2002 uyu David Guest mu kiganiro
yakoranye na Larry King yaravuze ati niyumvira yuko abantu batazi neza Michael Jackson wa nyawe ntavuga kurya mu mwumva karya kajwi mu mwumva nako ku kazi ariko ubundi afise ijwi riremereye. Liza nawe yavuze yuko Michael Jackson ngo mu ijoro rimwe yarigeze kumutelefona umugabo wa Liza afata telefone arikanga kubera ijwi yumvanye Michael Jackson ico gihe atarasanzwe amenyereye. Mu mwaka wa 2005 Diane Diamond wakorera Court TV yarigeze kuvuga ati ubundi wamubwira amakuru mabi byaramushavuza cyane ijwi ryiwe rigaca riba rinini ukamengo si ryarindi twari tumenyereye. Nkuko nabibabwiye ibipimo bitandukanye byakozwe ku kiziga ciwe byarerekanye yuko imiti yahabwa ariyo yamuhitanye. Mbere umuganga wiwe ahanishwa igifungo cy'imyaka 4 yo gufungwa ariko aza gufungwa imyaka 2 gusa. Uyu muririmbyi Michael Jackson yaririmbye indirimbo zitandukanye kandi zakunzwe gushika n'uyu munsi hariho abakizikunda. Ibintu bimwambika igitsibo c'umwami w'umuziki wa pop. Benshi bibuka Michael Jackson nk'umuririmbyi n'umutambyi w'umuhinga w'umwete cyane. Mbere umuntu yagerageza guharanira isi nziza abinyujije mu ndirimbo ziwe zakunzwe nka Hear the World, Will You Be There n'izindi zitandukanye. Michael Jackson yabaye umuntu adasanzwe ku isi mbere gushika yaho inyuma y'imyaka 14 amaze kwitaba Imana hari hagisohoka amakuru yiwe atandukanye kandi abantu bakayakirana igishika. Amakuru mashasha yasohotse inyuma y'imyaka 14 yitabye Imana yatumye abantu benshi basubira kumwiyumvirako no kumwibuka. Filme ivuga ku buzima bwiwe yiswe Killing Michael Jackson yari ifise director witwa Zigzag. Iyi yateye impari zitandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyi filme ikaba yari irimo intahe z'abapolisi 3 bagize uruhara mu iperereza ry'urupfu rwa Michael Jackson. Iyi filme aho yerekanye ibintu bitangaje nk'inyishuna cyane ku bijanye n'ibipimo byakozwe ku kiziga ciwe aho byerekana yuko Michael Jackson yapfuye afise inkovu zitandukanye ku mubiri wiwe. Muri iyi filme kandi harerekanwe ko uyu muririmbyi afatwa nk'umwami w'umudiho wa pop ngo yari afise ubuhanza yama yashize ko inkofero y'imishatsi icyo bita wig kugira ngo anyegeze nyabuhanza nkuko nari nabikubwiye. Iyi filme kandi yarerekanye yuko Michael Jackson yari afise inkovu nyinshi ku mubiri wiwe. Izi nkovu ngo zari mu bihimba bitandukanye nko ku matwi, ku mazuru, ku ijosi eka n'ahandi hatandukanye. Izi nkovu bikikekwa yuko ari ingaruka zo kuba yarisize imiti itandukanye no kuba yaragiye yibagisha kenshi agakoresha icyo bita plastic surgery mu ntumbero yo guhindura isura yiwe na cyane izuru ryiwe. Urupfu rutari rwiteze rwa Michael Jackson witabye Imana afise imyaka 50 rwababaje benshi isi yose na cyane ku bamukunda. Inkuru yiwe iramenyekana hose. Imvo nyamukuru yateye urupfu rwa Michael Jackson nkuko nari nabikubwiye byavuzwe yuko ari uko umutima wiwe wahagaze ntubugikora inyuma yo kunwa cyane imiti igabanya uburibwe yama ariko arafata kubera ingorane z'amagara yiwe yari afise yaramukitse umwanya munini akama ariko arafata imiti y'ububabare. Si ibyo gusa byamenyekanye ku muririmbyi akaba n'umutambyi Michael Jackson. Mu buzima bwe bwo hanze y'umuziki uyu Michael Jackson yarakunze kuvugwaho ibintu bitangaje byamuranga imbere yuko yitaba Imana. Mu kindi gitabo cyanditswe n'uwitwa Bill Whitfield uyu yahoze ari umubodyguard wa Michael Jackson yavuzemo byinshi bidasanzwe yamubonye ko mu gihe yarakiri muzima. Uyu mugabo muri kino gitabo yanditse afadikanije n'umumenyesha makuru witwa Corby mu gitabo bise Remember the Time Protecting Michael Jackson in His Final Days. Yavuze yuko mu mwaka wa 2006 imbere yuko aja gucungerera umutekano Michael Jackson yari yaracungereye umutekano w'umuyobozi wa Uptown Records witwa Andre Harrell. Inyuma mu mwaka wa 2007 aza kuronka akazi ko gucungera umutekano w'icyamamare mu mudiho wa pop ari we Michael Jackson. Muri kino gitabo Bill yanditse yuko mu myaka 2 n'inusu bamaranye we na mugenzi we Javon Bird bakorana ngo bari bafise inshingano zikomeye zo gucungera umutekano wa Michael Jackson ahantu hose yabwirizwa kuja. Mbere bakanamucungerera umutekano bakamurinda abantu batandukanye gushika nabo mu muryango wiwe na cyane yuko imbere yo kubonana nawe babanza kubisabira uruhusha mu gihe kitari gitoyi. Uyu mugabo Michael Jackson nubwo yakundwa n'abantu benshi ariko ngo yarafise ingorane mu muryango wiwe. Muri kino gitabo Bill ndetse n'uyu mumenyesha makuru Corby babandanye bavuga yuko mu muryango wa Michael Jackson ngo bitari byifashe neza
na cyane cyane yuko hagati yiwe n'abavukanyi biwe ngo hama hariho imishwano rutavana ko akemeza ibijanye no kutumvikana mu muryango w'umuhisi Michael Jackson. Akarero keza katanzwe n'uyu Bill ngo hari ku igenekerezo rya 27 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2007 ubwo Michael Jackson yari ko aritegurira kuja mu birori byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 75 y'umukinnyikazi wa filime yitwa Elizabeth Taylor. Ico gihe aje kwitegura neza yabonye umuduga uza urimo umuntu ariko arakoma induru. Uwo muduga ubugonze irembo ry'igipangu ca Michael Jackson. Nuko Bill nk'ujejwe umutekano yaciye akora akazi kiwe afata inkoho yiwe ayitumbereza kuri uwo muduga wari winjiye uri kurakoma induru. Nuko mu gihe ariko aritegurira kurekura urusasu acabona ni mutoyi wa Michael Jackson witwa Randy ni induru nyinshi yaje avugira hejuru avuga yuko Michael Jackson mukuru wiwe ngo abwirizwa kumuha amafaranga yari amuheraniye ngo bitabaye uko bakihurira. Michael Jackson muri ako kanya ngo yarabanje aratekereza aranuma gatoyi acabwira umubodyguard wiwe ati musohore n'ingoga. Gusa ngo ibi ntaco byatanze ngo kubera yuko babanje kubaza papa wiwe ariwe Joe Jackson kugira ngo atahuze Randy yuko abwirizwa guha mukuru wiwe amahoro akamubisa. Ibi bintu byarababaje cyane Michael Jackson ku buryo yaciye ahagarika urwo rugendo yagomba agire rwo kujya mu isabukuru y'uyu mukinyi w'amafilme Taylor ahitamo kwigumira muhiri wiwe. Ikindi kintu cyamenyekanye kuri Michael Jackson ngo nuko yamana ubwoba atanu umuntu numwe yigera yizera. Nubwo yama acungereye umutekano ku buryo budasanzwe ngo Michael Jackson yari afise umuhangayiko w'umutekano mukeyi na cyane cyane w'abana biwe eka n'uwiwe nyene. Aha Bill muri kino gitabo yanditse yuko ngo igihe cyose yabyuka mu gicugu mu ijoro akazunguruka inzu yose ariko araraba yuko inzugi n'amadirisha byugaye neza ata muntu numwe yoba yinjiye mu nzu giturumbuka na cyane cyane yuko ata muntu numwe yigera yizera kandi ntiyigera aryama ngo asinzire neza. Muri buri cyumba cy'inzu yiwe na cyane cyane mu byumba by'abana ngo haba harimo utwuma two gutabaza mu gihe hoba ikibazo ico ari cyo cyose. Uyu wahoze ari umubodyguard wa Michael Jackson yabandanije avuga yuko ngo yamana umutima uhagaze ku buryo ibyo gukundwa kwiwe kose byasa naho ataco bimaze na cyane cyane yuko ngo atanabyibuka kubera ubwoba yamana. Ikindi kintu uyu mugabo yanditse mu gitabo ciwe ngo nuko Michael Jackson igihe cyose ngo yama ariko arababazwa n'abakene n'abantu babayeho ubuzima bubi nk'abanyarucari ku buryo rimwe mu mwaka wa 2007 ubwo bariko baratembera mu gisagara cya Las Vegas mu muduga wiwe wo mu bwoko bwa limousine ngo yabonye abantu bariko barasegereza ku mabarabara. Nuko abaza uwo mu bodyguard wiwe Bill ati mbega ni kuki barya abantu bari ku mabarabara? Nuko Bill aramwishura ati ntibagira iyo baba. Yaciye amusaba yuko ahamagara umukenyezi umwe yari muri bo amuha amadolari angana n'ibihumbi 300. Akimara kuyamuha yaciye abona uwundi mugabo amusimbiye ko ashaka kuyamwaka nawe nyene aramuhamagara amuha yandi madolari ibihumbi 300. Uyu wahoze ari umubodyguard ndavuga uwicungera umutekano wa Michael Jackson yavuze yuko uyu muhisi Michael Jackson ngo yaranzwe no gufasha abakene no kubaha amafaranga na cyane cyane aho yama ariko aravuga yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitangaje ukuntu ari igihugu kidasanzwe kandi ciza ariko ugasanga hirya no hino hari abakene mbere gushika naho basegerereza. Ibyavuzwe n'ibyamenyekanye inyuma y'urupfu rwa Michael Jackson ntawo bivuga ngo abiheze, ibyaranze ubuzima bwiwe ntawo bidondagura ngo abimare, ariko reka dusozereze kuri iki cyamenyekanye cyane mbere kikatangaza n'abantu benshi batandukanye aho byavugwa yuko uyu Michael Jackson ngo yari afise umukobwa yakunda cyane ariko mwibanga ntangere. Bill wahoze ari umubodyguard wa Michael Jackson yavuze muri kino gitabo yanditse yuko imbere yuko Michael Jackson ngo yitaba Imana hariho umukobwa ngo yakunda cyane ariko ngo ntashake kubimenyekanisha hose eka mbere no mu bana biwe. Bill avuga yuko hari igihe ngo Michael Jackson yamubwiye yuko hariho umuntu babwirizwe kujya gutora ku kibuga cy'indege muri Virginia. Bill yaramubajije ati mbega uyo muntu ninde? Michael Jackson amwishura yuko ari umuntu w'umugenzi wiwe ariko ngo ntiyatevye kubona yuko ari umukobwa yakunda cyane ariko mwibanga ntangere. Ubwo bashika ku kibuga cy'indege Bill ngo yabonye haje umukobwa mwiza cyane w'imishatsi miremire yirabura afise imvugo isa na y'abantu bo mu bihugu bya Buraya y'ubuseruko nkuko uyu mugabo yabitangaje muri kino gitabo. Uyu mukobwa ngo akihashika ngo bace baja muri hotel yitwa Hampton ariko ngo Michael Jackson ngo ntiyaraye muri iyo hotel ahubwo ngo yarahamusize arataha ngo ariko akazaraza kumuraba aciye mu nzira y'iminyuro yo mu kinyegero na cyane cyane yuko uyu
mukobwa ngo yaraza akahamara indwi imwe gusa agaca asubira iwabo. Biri mu gitabo ciwe akemeza yuko Michael Jackson ngo yakunda cyane uyu mukobwa kuko ngo igihe cyose baba bari kumwe yamanezerewe, ikiganza ciwe kiri mu cya Michael Jackson akamuha amakado menshi, akamwereka urukundo rudasanzwe. Kino gitabo kirimo amabanga nk'ayo cyasohotse inyuma y'imyaka 5 gusa uyu muririmbyi umutambyi akomeye Michael Jackson ufatwa nk'umwami w'umudiho wa pop yitabye Imana. Nubwo yamaze kwitaba Imana, indirimbo ziwe ziracyakunzwe, intambo ziwe benshi baracyazikoresha, benshi baramwubaha bakamufata nk'umuntu yabayeho mu buzima bw'amahirwe, mu buzima bwo gushika kuri byinshi bishoboka na cyane cyane biciye mu ntambo n'umuziki, ariko bakanavuga yuko ari mu bantu babayeho bababaye na cyane cyane mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'ibigumbagumba. Ibijanye n'urupfu rwa Michael Jackson rwamenyekanye mu masaha 8:44 z'umurango. Ico gihe ikinyamakuru TMZ nico cyatangaje inkuru bwa mbere yuko Michael Jackson yapfuye hari ku isaha y'isa 6:44 zo mwijoro. Abenshi ku isi bari bagikeneye kumenya nimba mu by'ukuri Michael Jackson yoba akiriho canke byamaze guhera. Abantu bagiye kuri internet ku buryo budasanzwe gushika naho Google idashobora gutanga amakuru neza ku bayibajije Michael Jackson kuko uburyo software ikoresha bwihenze ko kuyibaza kenshi rino jambo rya Michael Jackson ngo coba ari igitero. Nuko Twitter, Los Angeles Times, TMZ, Wikipedia na Messenger zose zagize ibibazo bya tekinike kubera abayibajije kenshi kuri uwo mugoroba bashaka kumenya by'ukuri koko ko Michael Jackson yoba akiriho canke yoba yamaze kwitaba Imana. Gushika ku isaha y'isa 5:30 z'ijoro ku masaha ya GMT, umunyamakuru wa BBC witwa Richard Bacon yabwiye abakurikirana ikinyamakuru BBC yuko ngo afise amakuru nyayo yemeza yuko Michael Jackson yamaze kwitaba Imana. Haciye gusa imyaka 2, Dr. Murray yarajejwe amagara ya Michael Jackson yagirijwe icaha c'ubwicanyi kitateguwe, afungwa ikiringo c'imyaka 2 nkuko nari nabikubwiye. Mu kiringo c'imyaka 4 yari yahanishijwe. Iby'urupfu rwa Michael Jackson n'ibyaha yagirizwa byavuzwe ko byinshi mu myaka myinshi itandukanye, mu myaka myinshi iheze n'inyuma y'urupfu rwiwe. Umuziki wiwe nawo uguma mu mitima y'abantu benshi. Gushika uyu munsi Michael Jackson afatwa nk'umuntu yubashwe nubwo haciye igihe kinini avuye mu mubiri, ariko nabo mu muryango wiwe gushika uyu munsi baracubashwe kubera ibyo Michael Jackson yakoze mu muziki eka no mu ntambo. Nkundira ibijanye n'ubuzima bwa Michael Jackson tubirangirize ngaha, ariko ntugende utagize like, share na comment kuri Kings Family Burundi. Kings Family